Haleluya. Twongeye tuzamura ibiganza ku mwami wacu Yesu. Mbe igitondo ciza. Bwana sifiwe. Imana yumvise gusenga kwawe. Yumvise gusenga kwanje mugihe kwiriye yamaicho nasavye Yesu arakora nukuri arakora zarasubizwa nugakuku umutima Yesu arakora. Imana yumvise gusenga kwacu muri iki gitondo. Imana yumvise gutakamba kwawe muri iki gitondo. Semeni haleluya. Mana ibwira Koroneliyo ituma marayika, nawe Imana yagutumye ko marayika muri iki gitondo kugira ngo Imana ikuremeshe, iguhe ivyizigiro by'ubuzima. Umva ugusenga kwawe kwaduze kwageze imbere y'Imana. Reka dusome kajambo gatoya. Ako sina gatoya. Mukanya gatoya pana akajambo gatoya, nta kajambo gatoya kabaho. Ijambo riri muri Mubami ba kabiri. Abami ba kabiri igice ca 5. Reka dusome ku murongo w'indwi. Amen. Hari abashitsi barimo. Hari umuntu ayo jambe yashitse hano. Iyo bari muri repentance yo ngaha cyangwa undi rose ashitse hano bwa mbere nahagire guke haguruka. Aribwo bwa mbere uje. Tari bwigeruza na rimwe mu gitondo. Umuntu ari ryo ryambere yinjiye muri repentance, ari ryo ryambere yinjiye muri repentance atari bigere yinjira ngaha azamura ikiganza. Dukomere Yesu amashimeshi turabakiri. Nabandi mwese umuntu atari bwaze muri nibature ahaguruke. Utari bwaze muri nibature n'umunsi numwe muri amasengesho yo mu gitondo kuva tuyatangiye. Mwagize neza kuza. Tubakire mu izina ryande. Yesu abakorera iki? Amen. Muvyagire abashitsi turabaha ikaze. Mwiyumve mwisange. Reka dusome. Sindi butebe. Duhere ku murongo. Reka duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Namani umugabisha w'ingabo z'umwami w'Isiriya yaratonye kuri shebuja kandi yari umunyacubahiro kuko ari uhoraho yaha inganji yatuma Abisirayeli banesha Abasiriya banesha. Yari umuhizi w'inkomezi ariko yari umunyamibembe. Numva kantu yari umuhizi w'inkomezi ariko yari umunyamibembe. Kandi Abasiriya bari baragiye kunyaga ari bitero muri uko kunyaga banyaga umwigeme mutoya mu gihugu c'Abisirayeli araheza acorekera mu Kanamani. Buke yabarira inabuja ati coma databuja akaja kuvugishwa n'Imana aba Isamariya yomukiza iyo mibembe. Aramubwira ngo arabwira inabuja ati mabuja icoma databuja akaji iwacu akaja muri Isirayeli akaja aho biti Samariya hari umuhanuzi w'Imana yomenya ko muri Isirayeli hari Imana yomukiza uwo mubembe. Imana ishimwe ko ateye intambuko kaza hano kuri iki gisima kuri iki kidengeri ugiye gukira icyo kibazo cyose wazanye mu izina rya Yesu. Wicoma akagenda iwacu yari yaratwawe kwinyagana ariko iwabo yarakihaga agaciro. Haleluya. Yari yarajanywe atari iwabo baramugize umuja ariko azi ko iwabo hakiriho imbaraga z'Imana. Nagenda gutangarize ko hano muri repentance ugiye kwabona ukugira neza kw'Imana. Wewe uri kwakurikirana kuri YouTube ugiye kumenya yuko muri Isirayeli hariho Imana. Ugiye kumenya ko Imana yahamagara abakozi b'Imana. Nuko umwami kuri 5 w'Isiriya arimo ati shira kugende nawe waje. Shira kugende nanje ndandikira umwami w'Abisirayeli cete. Nuko aragenda ajana amafeza 10 z'amazahabu na 10 na mazahabu shekeri 6,000
n'imyambaro 10 yo gukuranya. Nuko ashira umwami w'Abisirayeli ico cete, cyavuga ngo ico cete nicagushikira, urabona ko nkurungikiye umusabyo wanje Namani ngo umukize imibembe. Hari igihe abantu bahusha inzira. Yarahushije inzira uyu mwami. Yandikiye umwami wa Isirayeli kuko yarazi ko ari we afise imbaraga, yarazi ko ari we afise ijambo, yarazi ko ari we ari bukize, ariko igisubizo nicari ku mwami. Igisubizo cyari Samariya kumuvugishwa n'Imana utoya kiriritse. Igisubizo nawe kigiye kuzana ni wawe we umenga uri muto. Bibiliya ivuga ngo yewe Betlehemu nawe uri muto mu bindi bisagara, muri wewe hazovuganza. Wewe wumva umenga uraciriritse uri hasi, muri we hagiye kuva igisubizo c'Imana. Kuri ndwi nuko umwami w'Abisirayeli asomye ico cete, yitana muri akimuzu ziwe, aravuga ati mbega jewe ndi Imana ngo numu umuntu apfa canke ngo abeho? Ari byo gupfa bari bavuze ibyo gukira, ariko aravuga ati aba baranyishe neza, kuko kuyo mugabo andungikiye umuntu ngo ndamukize imibembe. Ntiyari bwakize na gripe, ntiyari bwakize n'inkorora, wakize imibembe. Ariko eheraba ingena nyigenza ko muheze mu byiyumvire 8. Haleluya. Maze Elisa wa muntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yitana muri impuzu ziwe, amutumako ati niki gitumye witana muri impuzu zawe? Nazi wanje. Aramenya yuko mu Bisirayeli hari uvugishwa n'Imana. Nawe bigiye kumenyekana kusenga, bigiye kumenyekana kukorera Imana, bigiye kumenyekana ko hari bitondo wazindutse, bigiye kumenyekana ko hari imisozi waduze, bigiye kumenyekana ko hari imisi wisonzesheje, bigiye kumenyekana ko hari ibyo watanze mu nzu y'Imana kugira ngo byubake ubwami bw'Imana. Imana igiye gukora ikintu kigiye kumenyekanisha yuko ukorera Imana nyabyo. Ntabwo mubyumvise bamuzamuye haleluya, bamurungice. Imana arakajambira kirambye ngo ndakubwira, bigiye kumenyekana yuko uyikorera, bigiye kumenyekana yuko wayisenze, bigiye kumenyekana yuko waraye amajoro, bigiye kumenyekana ko hari bitondo wazindutse. Ngo murungice araza kumenya yuko muri Isirayeli hari Imana. Mbega ko mwanya uheze biragenda gute? Reka nsimbe ku murongo kazi umuntu gucenda nyene. Nuko mwami, nuko Namani araza n'amafarasi yiwe n'imikogote yiwe, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa araheza mutumako ati genda. Nibikeneye kurinda kwigora nukurungika ijambo, nugutuma ijambo gusa rigakora igitangaza. Haleluya. Elisa araheza amutumako ati genda wiyuharagire muri Yorodani ibetanga bindwi, umubiri uraca usubira uko wahora nawe uzuba uhumanutse. Aramubwira ngo genda wiyuhagire muri Yorodani ibetanga bindwi, umubiri uraza guca usubira uko wahoze. Kakajambo kumve, umubiri uraza gusubira uko wahoze. Agaciro katakaye karaza kugaruka, ubwiza bwatakaye buraza kugaruka, feva bagukuyeko iraza kugaruka. Aramubwira ngo genda umubwire yiyuhagire, umubiri uraza gusubira nka mbere. Wari ufise umubiri mwiza, wari ufise amagara meza, wari ufise amagufa ameze neza, wari ufise imitsi imeze neza, ariko Satani arazagira ibintu yonona. Genda wiyuhagire, uraza gusubira uko wahoze, ibintu byaza gusubira mu mwanya wabyo. Ntabwo byumvise? Ubuzamuye haleluya. Ikintu cyose kirasubira mu mwanya waco. Umva iki kintu Imana ikubwiye, ikintu cyose kiraza gusubira mu mwanya waco, ngo araza gusubira nk'uko yahoze. Simbe zako uko murakira. Ariko Namani acararaka arivumbura ati nahoze ngira ngo arasohoka, ahagarara atakambira izina ry'Uhoraho Imana yiwe, azungagiza ukuboko hejuru yaho ndwaya nkize imibembe. Mbega izuzi z'Damasiko Abana na Farupari ntiziruta amazi yose y'Isirayeli? Agiye ushaka kumva ati tuzana amazi, nta mazi mfise muhire wanje sinari kuyoga.
aya mazi atandukanye n'amazi wasize mu rugo. Aya mazi atandukanye n'amazi wasize mu itanki. Aya mazi atandukanye n'amazi yo hejuru muri dushe. Aya n'amazi agiye guhumanura ubuzima bwawe. Ayo nyene wizaniye. Haleluya. Ngo mbega iwacu ni hari inzuzi. Abana na Farupari ngo yari amazi meza y'umusarara meza cyane, ariko ntiyari yakijije n'amazi. Haleluya. Yari yarakijije n'amazi. Elisa ngo aramubwira ngo genda muri Yorodani. Yari amazi mabi, ubu ni mabi, n'uruzi rutigera rubagwiza, rusa nabi cyane, ariko ayo mazi, haleluya, ayo mazi yatumye n'amana akira. Abahanuzi baramubwira ngo mbega yivumbuye, baramubwira ngo mbega yaza kuba yarakubwiye ikigoye ntiwari kugikora. Nkanzo kukubwira ngo genda wiyuhagire muri Yorodani uhumanuke. Kubera abahanuzi beza. Imana iguha abahanuzi beza, Imana iguha abantu baguhanura neza, Imana iguha abantu bakugira inama nziza. Baramubwira ngo nyakubahwa General, yakubwira ikintu gikomeye wari kugikora, ntanse kuja kwiyuhagira muri Yorodani ugahumanuka. Wagenda arabikora. Ijya mbere byari bikimeze kwa kundi, ijya kabiri byari bikimeze kwa kundi, ijya gatatu byari bikimeze kwa kundi. Kumbure ushobora kuba hari iminsi umaze kubikora. Urabyumva? Ushobora kuba hari iminsi tumaze gusengera amazi ukabona nta kintu cyahindutse, ariko ituru n'iyindwi ku buzima bwawe. Ndavuze ngo ituru n'iyindwi n'igiharuro c'indwi ku buzima bwawe. Ariko mw'abantu b'Imana mwe mwenyemera mugazamura haleluya. Ngo yiriye indwi, yiriye ibihetangabo indwi, apfuyeyo babona umubiri we wabaye nk'uruhinja. Babona umubiri we wabaye nk'uruhinja, asa neza. Sema haleluya, sema haleluya. Amazi n'ubuzima. Yesu yaravuze ngo niba ari ufise inyota naze anwe ku mazi y'ubugingo. Aya mazi agiye kuvangwa n'amazi y'ubuzima avuye mu ijuru, hanyuma akora igitangaza, ahumanura ibirenge vyawe, ahumanura ibirenge vyawe. Aramubwira ngo iyuhagire urakira. Hari ibintu watambutse, hari ibintu wahonyoye, hari ibintu baguteze byatumye ibirenge vyawe bidatera intambuko ngo bishike kure. Aya mazi uraza kuyoga ibirenge, hanyuma noneho winjire ukandagire mu vyawe, winjire mu mugisha wawe, winjire mu isezerano ryawe. Sema haleluya. Winjire mu mugisha wawe, winjire mu isezerano ryawe, winjire mu butunzi bwawe, winjire mu bawe, winjire mu rugo rwawe, winjire mu kazi kawe, winjire mu rugendo rwawe, winjire mu gihugu wifuza kujamwo. Kubera iki? Ibirenge vyakubuza gutera intambuko vyari bihumanye, Imana igiye kuvyuhagira mu izina rya Yesu. Ibirenge vyawe birahumanuka. Yesu ngo ahamagara abigishwa biwe, arababwira ngo nimuze ndaboze. Bari bazi ngo agiye kubajana muri dushe, ariko bagize gutya abona afashe ibase ashizemo amazi ngo aboze ibirenge. Haleluya. Kureka ndagasoma ku kajambo ningoga. Hasigaye iminota indwi. Genda batevye. Iminota indwi muri Yohana. Ni muri Yohana buriya. Yohana 13 ashiki. Ezekwa 13 umurongo wa mbere. Yesu yoza ibirenge abigishwa biwe. Nawe Yesu urumwigishwa wiwe, uyu munsi akoze ibirenge. Uyu munsi agukureko iyo myanda, agukureko iyo mikoshi, agukureko uyo muvumo uri ku birenge vyawe. Yesu yaravuze ngo ni Imana yabwiye Abisirayeli ngo muzokandagiza ikirenge nzoba ndahabagabiye. Gute wokandagiza ibirenge ahantu kahagabigwa kandi ibirenge bitahezagiye, ibirenge vyaravumwe? Umva, uyu munsi uza ukandagiza ikirenge haraza guhinduka iwawe, haraza guhinduka mu mugisha wawe. Ndaguhanurira mu izina rya Yesu. Umunsi wa Pasika utarashika, Yesu amenya ko igihe ciwe gishitse cyo kuva mu isi ngo aje kwasi. Uko yakunda abiwe
bari mu isi niko yabakunze gushitsa ku muhero. Bakiri ko barajya ku mugoroba, wa murwanizi amaze kwinjiza ubuguranyi mu mutima wa Yuda Iskariyota mwene Simoni. Yesu yari azi ko se yamuhaye byose yabishize mu maboko yiwe, kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko agira asubire ku Mana. Ava hasi mw'iriro, akura umutamana, yabira icambazo, arakenyera. Araheza asuka amazi mu mubehe, atangura koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza icambazo akenyeje. Nuko ashika kuri Simoni Petero, nawe aramubaza ati mugenzi, ni wewe unyoza ibirenge? Yesu aramwishura ati cyo ndiko ndakora wewe nturi bukimenye ubu, ariko uzokimenya hanyuma. Ushobora kudatahura ibintu biriko birakoreka mu isi y'imwemo, ariko ejo uzobimenya. Ejo ni waba wabohotse, ejo ni waba watabawe, ejo ni waba uri mu mugisha wawe, uzomenya ivyabaye. 13 niho twasomye ku murongo wa mbere. Petero aramubwira ati ntaho uzokwigera unyoza ibirenge gushitsa ibihe byose. Yesu aramwishura ati nintakoza ntaho tuzoba duhuriye. Simoni Petero aramubwira ati Petero yari umuntu atangaje, mugenzi ntugarukire ku birenge gusa, ariko ushikane no ku maboko no ku mutwe. Yesu aramubwira ati wari yiyuhagiye, nta kindi agomba atarukoga ibirenge, kuko akeye umubiri wose. Namwe murakeye ariko si mwese. Hari ukuntu bayeho neza, ariko haragasorobo, haragasembwa. Haleluya. Hari akantu katagenda neza. Ako niko Yesu aje gukemura k'uyu munsi muri iki gitondo. Tugeze kuri kangahe? Kuri 11. Kuko yarazi uzomugura uwo ari we, cyo cyatumye avuga ati nimukeye mwese. Nuko ahejeje kuboza ibirenge, yabira umutamana, yongera kwicara, arabaza ati mbega muramiye icyo mbagiriye? Haleluya. Munyita mwigisha na shobuja, kandi mubivuga ko ariko ndi. Nuko rero ko jewe mbogeje ibirenge ndi shobuja n'umwigisha, namwe mukwiye kozanya ibirenge, kuko mbahaye akarorero kugira ngo uko jewe mbagiriye aba ariko namwe mugira. Nukuri ndababwire, umushumba ntaruta shebuja, kandi n'intumwa ntiruta uwayitumye. Nimwamenye ivyo muzoba muhiriwe nimwabikora. Simvuze mwese, kuko nzi abo natoranije, ariko nukugira ngo ivyanditswe bishike ngujya ivyo kurya vyanje niba mbanguriye umugere. Reka nshake ngeza, tugiye gusenga. Yesu ashimwe. Tugiye gusenga. Ntivyoshoboka kubera umwanya ko ndi bufate mwese ngo ndaboze, ariko turakora ikimenyetso. Dusengera ya mazi. Nugera mu rugo rwawe, ndakubwira ingero za kubikoresha. Wewe ubwawe uriyoza, usipoze ko ari je nzoba ndiko ndakoza. Ico nari gukora uraza kugikora. Niba ufise abana bawe uze kuboza ibirenge, uze gufata ayo mazi, ashobora kuba ari make, uyapfange na yandi mazi tuzokuba twasengeye. Abana bawe uboza ibirenge. Abaza kuvyumva bari mu rugo rwawe nabo nibavyemera bozwe ibirenge, ariko batavyumva batabitahura ubihoze, ubitahura ubimukorere. Ubona ko ari bubitahure, kuko na Petero byaramugoye kubitahura, kandi yari hafi ya Yesu. Shobora kutabitahura. Haleluya. Ariko ashobora gukora akamenyetso k'ubwenge, ugafata amazi yiwe yagiye koga ukayavanga naye waja, hanyuma amazi araza kwicangurira ikibanza akeneye. Haleluya. Aya mazi agiye kubakurako umugayo, aya mazi agiye kubakurako agasuzuguro, aya mazi agiye kubakurako igitutsi, aya mazi sema haleluya. Woswe mu izina rya Yesu. Ibyakomotse mu isokuza by'iwanyu, ibyakomotse aho wakuriye, ibyakomotse aho wakandagije ibirenge, byose
bikuvuye ko atana kimwe kivuyemo mu izina rya Yesu Kristo. Muhagarare ndabasengere, dusengere ayo mazi. Fata ayo mazi yawe uyafundurure. Haleluya, haleluya. Imana igiye gukora ibintu. Imana igiye kukuzanira umugisha n'ukuri. Ugiye kugera ahantu utari bwigera ugera mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'imwema. Ugiye kuba delivery mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ugiye kubohoka mu buryo nawe uzokwiraba ugatangara. Ugiye kwinjira ahantu utotekereje ko wapfuye winjira. Ugiye kugera ahantu imiryango yiyugurura. Sinzi ko muri injira ari imiryango iri automatize. Usanga uwo muryango ukibona ibirenge byawe na uso wako ukabona n'ishusho yawe uje, iyo muryango uriyugurura. Kubera ko ibirenge byawe umanutse uzogenda umuryango uhitira wuguruka. Ndavuga umuryango mu buryo bw'umwuka. Apana uriya muryango ugaragara, ni muryango w'ibifadika, umuryango w'imikorere, umuryango wa systeme. Ibyakoretse mu isi y'imhemu bigiye kuguruka mu isi y'imhemu nyene, nawe ubigendere mu isi y'umubiri. Kujya uyushikira ujya muryango uhitira wiyugurura, niko nawe mu buryo bw'umwuka hari ibintu bigiye kuguruka. Utiriwe uravuga, utiriwe urategeka, byiyugurure, kuko ibirenge byawe bifise igitinyiro n'iterabwoba. Izotera ubwoba abantu, bitera ubwoba abashefu, bitera ubwoba abantu bakomeye, bakubwira ngo twavyemeye. Kubera iki? Kubera ibirenge. Nimba inzu yawe ivumye iraza kuvumurwa, nimba icyumba cyawe kivumye kiraza kuvumurwa, kuko nuhakandagira ibintu biraza guca bikoreka mu izina rya Yesu. Imana iguhezagire. Dusenge. Data mani hambaye n'abari kuri YouTube, fata amazi tuyasengere. Imana yo mwijuru ikora igitangaza. Mana nyagora ku ngoma se umwami wacu Yesu, turasengeye amazi nkuko wakijije Nama n'imibembe. Ndavuze ngo aba bantu bakije imibembe iri ku birenge, iri ku maguru, iri mu mutwe, iri mu maso, imibembe yabo nibavye ko biciye mwaya mazi, turasengeye mu izina rya Yesu. Ejo tuzatubona igitangaza. Wavuze ngo ku isaha 9 turaza kubona igitangaza. Nanjye ndavyemeje wahorobanuje amavuta. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uyu munsi tubona igitangaza biciye mwaya mazi. Mana abantu imiryango yuguruke, imiryango y'umugisha yuguruke, imiryango y'iterambere yuguruke, imiryango y'ubutunzi yuguruke, imiryango yo kwinjira yuguruke. Mana mu izina rya Yesu Kristo, imiryango y'akazi yuguruke. Ndumva abantu Imana ibugururiye akazi. Imana irugururiye akazi biciye muri uku kozwa ibirenge. Imana ikigije ingwara ziri mu birenge, ingwara ziri mu maguru. Hari abantu bafite ikibazo cy'amaguru, mentelebo. Aya mazi araza kugukiza, aya mazi araza kukubohora mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndakwinginze ukora igitangaza, ukora igitangaza. Urakoze mwami, ndagushimiye ko aya mazi akoze ibihambaye, akoze ibitangaza mu izina rya Yesu. Amen. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Komera Yesu amashi menshi. Haleluya. Umwanya uragiye. Niba ufise ikibazo cyari cyo cyose mu buryo bw'amaguru, amaguru akaba kujya, imitsi ikabikujya, uze gufata amazi make uyavange n'ayandi uyashushe, hanyuma ukande. Imitsi iraza gukira, mu mavi haraza gukira, mu ngingo haraza gukira. Haleluya. Hanyuma asa gusigara uyavange n'ayandi woga umubiri wose. Ntabwo uza kubohoka ibirenge gusa, uza kubohoka umubiri wose. Ntabwo byumvise ubuzamuye. Haleluya. Imana ibagirire neza. Kubera ikibazo cy'umwanya, reka dukorere Imana twihute vuba na vuba. Fata ishikanwa ryawe. Haleluya, haleluya. Dukorere Imana mu buryo bwihuse. Data mu izina rya Yesu, ndasengeye abana bawe agiye gutanga ishikanwa, agiye gutanga ikigira 10, uko umuntu wese wamuhezagiye. Ndasenze ngo umugisha, ndasenze ngo umugirire neza, wugurure muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Kaze dukorera Imana mbio. Sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge
gukomera kwawe Yesu akira indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanje yose akira indirimbo uyakire ikubiyemo amashimwe yanje yose. Haleluya. Nukuri Imana irabahaye umugisha. Ndavuze ngo Imana irabahaye umugisha. Imana irabahaye umugisha. Imana irabugurura imuhezagiro biciye mu birenge. Mugiye kwinjira ahantu mutotegereza kwinjira. Mugiye gushikana mutatekereza gushika. Kandi reka ndababwire, bagiye kumenya yuko muri Isirayeli hari Imana. Bagiye kumenya yuko muri wowe hari Imana. Sema haleluya. Sema haleluya. Muze kuyoga. Bwana Yesu asifiwe. Iyo umuntu yahejeje koga arisiga, sibyo? Ejo tuzosengera amavuta. Ejo tuzosengera amavuta. Kuwa gatatu, kuwa kane dusengera umwambaro. Iyo umuntu yoze, numva ari ibintu ndiko ndahabwa n'Imana. Iyo umuntu yoze arisiga. Iyo yejeje kwisiga arambara. Ejo tuzosengera amavuta. Kuwa kabiri, kuwa kane dusengere imyambaro, impuzu zacu. Wambara ubegwe. Wambara ubegwe. Wambara ugire favor. Imana ibahezagire. Ejo fata amavuta yawe usanzwe wisiga uyazana. Cyuko twe tukimaze kugikora kera, twarigeze kugikora. Ejo tuzosubira tugikora dusengera amavuta. Mwisiga. Namba wisiga Topsy. Namba wisiga Nivea. Ayo wisiga, nimba wisiga ikambiri. Nimba ari Movit. Ayo wisiga bari uzozana. Ejo uzosiga ubumote bushasha. Tuzobabwira ikintu cyitwa amavuta icakora mu buzima bw'umuntu. Mungu awabarike sana. Nukuri ibintu bitagiye guhinduka muri Pantase ku Musaga. Abantu batariko barazinduka. Niba uri kwadukurikirana uri muri Amerika, niba uri kwadukurikirana uri Canada, nabonye abantu batandukanye badukurikiranye uyu munsi bari mu bihugu bitandukanye. Ejo uzufata amavuta tuzoyasengera uyisige. Winjiye muri biro bavuga ati hinjiye ndi, uyo muntu yinjiye ninde, uyo munyacubahiro yinjiye ninde, uyo muntu hambaye yinjiye ninde. Niwinja gusaba dossier ahantu runaka, nibazobona wewe bazokumva ubumote buvuye mu ijuru. Mukeneye ko mvuga byinshi. Reka nzobivuge ejo mugende mujana umugisha w'Imana. Mujana umugisha w'Imana. Iyo tuzosengera amavuta. Kuwa kane dusengera umwambaro. Haleluya. Kuwa kane reka mende bibabwira, niba ufise impuzu yawe nziza ishoboka uzoze uyambaye. Nziza uzoze wambaye neza. Nk'umuntu agiye gutonda muri biro y'icubahiro. Niba ari mvutano, niba ari base, niba ari costume, uzoze wambaye neza. Nk'umuntu agiye guhabwa akazi, nk'umuntu agiye guhabwa, nk'umuntu agiye guhabwa. Nimuhaguruke reka simvuge byinshi mw'abantu. Mayende bategura ku munsi wa kane. Ka karato keza kamwe gahagaze kagira ngo kwachi kabari kuzokwambara. Tuzobasengera. Mugire favor, mugire igikundiro, mugire ubwiza bw'igitangaza. Imana ibahezagire. Haleluya. Wa mukobwa uri hano uzoze wambaye nk'umuntu agiye gukobwa. Mutahe. Abandi muje kubuzi. Yesu abagirire neza. Uyu munsi obera umunsi wo guhigwa mu izina. Mwakira amahigwe mu izina. Mwakira amahigwe mu izina. Mwizina. Kuwa kane urashobora kuba nimba ku kazi kawe ukorako utonda wambaye uniforme. Uzoze wambaye iyo uniforme nacyo bitwaye kubera nk'abanyeshuri. Cyangwa ukaba ukora muri societe runaka mwambara uniforme, uzoze wambaye iyo uniforme. Munanisikia? Mungu awabariki.